Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 Kigarama gushika ku wa 4 igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2020 haratunganijwe amasengesho y'igihugu yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka twaraye turangije wa 2020 no kuyiragiza kugira ngo ibandanye izigama Uburundi muri no mwaka wa 2021 twaraye dutanguye. Amasengesho yabereye muri komine Mutaho y'intara ya Gitega. Ayo masengesho akaba yari yitabwe n'isinzi ry'abantu, uri abene gihugu, uri indongozi zitandukanye, uri abarongoye inzego nkuru z'igihugu, uri abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, uri abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro cuno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice kigira kabiri cayo masengesho. Ico naco kikaba kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'izahawe ugwaruka. Imbere y'umutaga w'ayo masengesho tukaba twongeye kubaha ikaze. Imbere y'umutaga wo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 29 Kigarama hakaba hari ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho cy'igihugu cyatunganijwe mu ntumbero yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi. Ugwaruka rwari rwaje ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu rwararonkejwe inyigisho zaremeshejwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye. Muri izo nyigisho rero umutambukanyi wa Sebarundi akaba yasavye ubwo gwaruka kwama rushimira Imana kuho rugeze, kuko ngo hariho abo bitakunze ko banavuka canke nibaronke amahirwe yo kubaho bakiva mu nda z'abavyeyi babo. Ati nimwebwe ugwaruka kazoza kejo n'akahirya yejo. Ati Imana yabaremye kugira ngo muyikorere mube abakozi bayo. Yabasavye rero kwama biha ihangiro muri kazoza, biyumvire ico bashaka kuba, yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya muri Zaburi y'ijana na 39 akarongo ka 16. Hamwe rero no mu itanguriro ikigabane ca mbere umutambukanyi wa Sebarundi akaba rero yahamagariye ugwaruka rw'u Burundi kugira amerekezo meza, kuko ngo ico bashaka kuzoba kiri mu merekero yabo. Amerekero iyo mwerekereza, iyo mutera muja. Iyi Zaburi ni Zaburi ya Dawidi, aravuga ati Imana iri hejuru ya byose, mbere isi yose n'ibiriko ivyayo. Niyo yavuze bikaba, niyo yashinze birakomera. Uno musi namwe murashobora kuririmba izaburi. Ya Mana yabaremeye mu nda y'abavyeyi banyu, murakuriramwo, murateba, muravuka. Hariho abana batarose amahirwe yo kubaho, hariho abana imbanyi zavuyeyo ariho twija mu nda y'abavyeyi babo. Ariko mwebwe Imana yaravuze nimubeho muca murabaho. Sigihamana rero Imana yavuze ngo mubeho. Imana yabashizeho kugira ngo mubone amerekero, yabashizeho kubw'umugambi. Imana rero ntacyo ikorera ubusa. Imana yaremye isi n'ibiriko byose. Iyo Imana irema isi ntirema abantu, ntitubona ingene tuba tuyita. Ni nk'Uburundi, Imana yararemye Burundi ikirema n'abarundi kugira ngo tubeho. Rero kugira mubone uko Imana yaremye ibintu, ukuntu yavuze rimwe gusa kimwe cyose kikaca kibaho. Mu yandi majambo twese turiho kubw'Imana, igihugu kihari kubw'Imana. N'umugambi w'Imana rero kuba turiho twese uno musi turi bazima. Mwikete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca mbere ku 17 aravuga ngo
we yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Muri make rero asangwa turiho n'igihugu cyacu kibaho kubw'umugambi w'Imana. Kugira ngo bashobore kubishikako, akaba rero yabasavye gukoresha ingabirano bafise, kubaha abavyeyi babo n'ababakurira, kugira urukundo, kubahana no kugamburukira Imana n'igihugu, bakama bayishira imbere mu vyo bakora vyose. Imana yaraduhaye ubwenge, Imana yaraduhaye kwiyumvira, Imana yaraturemye iradushiraho turi abantu bakomeye, tutagoyagoya, tutagenda n'ubumuga. Rero kugira ngo Imana tuyinezereze. Mwebwe muri abana bato, ni mwebwe kazoza kejo, ni mwebwe abarundi tuzeko uburaro n'umuramuko muri kazoza, ni mwebwe Imana ikeneye kubona muri abakozi b'Imana. Mwahava muvuga ngo twebwe turi abana batoya, ngo turi abakozi b'Imana, mukavuga ngo abakozi b'Imana nibajya basize amavuta. Oya, sibo bonyene, mwese muri abakozi b'Imana. Tumaze iminsi tubona abana baza gufasha abantu bagowe, bajya muza gufasha. Nta yindi Mana muzohora kuri nosi atari bajya bakene, atari bajya abantu bantonikora, bajya ntatishoboye. Muracafise ingufu, zikoreshe mukiri bato. Murashaka kwibaza akabazo, turiho kubera iki? Nimugira aberekero meza kugira icyo Imana yabateguriye, ntimuciyake mwebwe nyene. Kuko twamatwigisha abana icyo ushaka ko kizoba kiri mu minwe yanyu, kiri mu merekero yanyu, vision. Nimubigire nk'indoto, umwe wese yihangiro ati je muri kazoza nkeneye kuzobiki. Turiho kugira ngo dushitse intumbero n'imigambi y'Imana yaturemye. Yaraduhaye ingabire zitandukanye. Aha mwese murafise ingabire zitandukanye. Ubu rero tuva ngaha turaha ingingo, umwe wese gufurura ingabire yiwe. Ntitubaye kugihamana, tubaye kubw'umugambi w'Imana. Tubayeho kubw'umugambi w'Imana. Ntitubayeho kubwo impanuka. Imana irazi igituma we yagushizeho, Imana irazi igituma jewe yashizeho. Imana yashizeho kugira ngo mpagarare imbere yanyu ndabigishe rino jambo kugira ngo muryumve. Nawe Imana yabashizeho kugira ngo muryumvirize, murigendere, muzorikurikize. Harya Imana ntiyihenda na gato. Imana ikora ikintu cyose yarateguye ingene kizogenda. Mwese murafise ingabire. Ikintu cyose Imana yaremye yakiremye kugira ngo gikore igikorwa c'Imana. Hamwe y'abana batoya murahamagariwe kugamburukira abavyeyi. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo bane mugamburukire abavyeyi banyu. Igikorwa ca mbere mwatanguye, igikorwa c'Imana ngico. Gamburukira abavyeyi. Gira urukundo. Urukundo kw'ishure, urukundo mu kibano. Nimwashavuza abavyeyi banyu, Imana nayo izocishapura incuro zirenga iz'abavyeyi bashavuye. Ko Imana niyo baremeye abavyeyi. Mwahava mwiyumvira muti abavyeyi bacu ariko avuga papa na mama, sibo bonyene ababakurira, abo mu kibano bashobora guhura n'umutamakazi yabuze n'umuvomera amazi, rondera agasabuni mumwoze, mumesure uduhuzu, muzamugamburukiye Imana, muzamugamburukiye umuvyeyi. Korera Imana rero mugifise inguvu. Korera Imana ntimuze murondere kuyikorera mutakibasha kuduga imisozi. Abana bato muzinduke kare gusenga, muje muri Sunday school. Mufate ku mutwe imirongo ya Bibiliya, kandi muyifate ku mutwe muzirikana. Abatagira Sunday school, ja mu mihari babigishe gukurira mu buntu bw'Imana. Umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba kandi yasavye ugwaruka rw'Uburundi kwirinda ubuhumbu, maze bakamana ubwitonzi mu kubaha Imana. Ntimuzokore ikintu munyegeje ngo Imana ntibabona. Icyo ry'Imana birabona.
sino kubona gusa rirafotora ibyo mukora. Ijisho ry'Imana rirafotora. Umunsi umwe muzosanga amafoto yanyu. Cyo nobahanura, haracariho umwanya wo kwitunganya n'Imana. Amaraso ya Yesu yaje koza ibyaha byose. Muce bugufi, mwami muca bugufi imbere y'umusaraba. Simvuze ngo mugume mukora ibyaha muze muraca bugufi, oya. Ibyo mumaze gukora, saba Imana imbabazi. Muhamagare amaraso ya Yesu aboze byose birasigara munsi y'umusaraba. Mwacumvise Imana yaturemeye intumbero, yaturemye ifise umugambi idufiseko, ifise ivyidutuma. Muba abakozi b'Imana, mutegure kazoza kanyu, mutegure kuba n'abakozi b'Imana basizwe amavuta. Nimwe turindiye mu bapasitori, ababikira, abasaserdoti n'abamusenyeri. Nimwe turindiye mu abashikiranganje, nimwe turindiye mu n'abaperezida. Twebwe dutera dusaza. Nico gituma mukwiye kuvyitegura hakiri kare. Zangabire zitandukanye. Ingabire ya mbere ku munyeshure, gukunda ikaye, gukunda ishuri. Ico muzoba cose kiri imbere yanyu, kiri mu ntumbero yanyu, kiri mu merekero yanyu. Nimwe turindemo abageneho, abakoroneri, abariyetena, abamajoro. Kunda igihugu. Nimuzokunda Imana mutayikundiye ihanga ryayo. Mwumvise yuko igihugu cacu ari hanga ni Imana. Uburundi bwashize Imana imbere. Namwe shira Imana imbere muri byose. Nimwige mutegure kazoza keza kari imbere yanyu, kari mwikaye, kari kumana. Muri izo nyigisho kandi umutambukanyi wa Sebarundi akaba yabasavye kuzirikana, kubaha no kugendera amabwirizwa 10 y'Imana ari nayo amategeko y'igihugu ashingiyeko. Akaba yasozereye izo nyigisho ahamagarira ugwaruka kwitaho kumenya ingene amagara yabo yifashe mu kwama bipimisha umugera wa sida. Muri izo nyigisho kandi umushikiranganje wo gufatana mu nda agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira Merida Sabushimike akaba yari yaje gushigikira umutambukanyi wa Sebarundi muri izo nyigisho yahaye ugwaruka. Akaba rero yararonse akaryo ko gushingira intahe ugo gwaruka ku buzima bwiwe, aho yababwiye ko yize amashure bigoranye, ariko rero ngo kuko yarafise intumbero ngo akaba yarashoboye kurangiza ayo mashure yiwe. Yaciye asaba rero ugo gwaruka kugendera izo nyigisho gwahawe n'umutambukanyi wa Sebarundi. Mu nyigisho zahawe indongozi nazo kuri uyo musi nyene, umwanya wa mbere ukaba waremeshejwe na Musenyeri Deogracias Nshimiyimana yisunze ijambo ry'urufatiro ry'ico gisabisho riri muri Zaburi ya 33 kuva ku karongo k'9 gushika ku ka 12. Akaba yigishije kubijanye n'amamuko y'amahanga. Yasavye indongozi kugendera urukundo no kugendera amabwirizwa y'Imana, gutyo ngo Imana izoshishikara kugira Uburundi ihanga ryayo. Ate Barundi na cane cane indongozi nibashishikara gushira Imana hejuru ya vyose, bagaheza bakagendera amabwirizwa yayo, bakongera bagakomeza urukundo n'ubumwe, umwe wese akitwararika mugenzi we, Imana nayo ngo izoshira hejuru y'ayandi mahanga yose igihugu cacu c'u Burundi. Hahiriwe igihugu gifise uhoraho. Mu giheburayo n'ijambo bita Yahwe canke Jehova. Nukuvuga ngo bamwe bavuga uhoraho, abandi bakavuga umukama. Usomye ijambo ry'igiheburayo ririmwo ivyiyumviro bikomeye bitatu mugabo bihuriza kuri kimwe. Iciyumviro ca mbere kivuga ngo uwamyeho.
icyiyumviro cya kabiri kivuga ngo uwuriho, icya gatatu kivuga ngo uwuzokwamaho, umukama uhoraho, ni ukuvuga ngo abaho ibihe byose. hanyuma ngo hahiriwe igihugu ifise uhoraho kw'Imana. Imana ni jambo mu giheburayo bita Elohimu, kuvuga Imana ariko riri mu iciyumviro gikomeye c'inkomezi n'ubushobozi. Tubivuze neza rero muri ano majambo haba havuga ngo hahiriwe igihugu gifise uwamyeho, uwuriho, uwuzokwamaho kw'Imana nk'inkomezi n'ubushobozi bwacu. Ico gihugu rero kirahiriwe, igihugu cahisemwo uhoraho, uwuriho, azokwamaho ngo akibere Imana n'inkomezi. Nukuvuga ko guhitamwo uhoraho atubera Imana tuba twiyemeje ibi bikurikira: ko umwe wese muri twebwe akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi zose. Icya kabiri, tuvuze ngo dushize Imana imbere, nukuvuga ngo twiyemeje ko twitondera ivyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye tukayashitsa. Hanyuma tuvuze ko twashize imbere Imana canke dushize imbere Imana, tuba twiyemeje ko twemeye kugiriranira urukundo umwe wese mu Barundi agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Bisigura iki kuri twebwe? Ya majambo avuga ngo hahiriwe igihugu umukama abereye Imana, hahiriwe igihugu uhoraho abereye Imana. Igihugu rero nico gihitamwo uhoraho ngo abe Imana yacu. Igihugu rero gihisemwo uhoraho gitegerezwa kugira umugisha, gitegerezwa guhezagirwa. Iyo duhisemwo Imana ko ari yituganza, twitondera ivyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye tukayashitsa. Ijambo ry'Imana nibwirizwa nshingiro ry'ubwami bwo mwijuru, kuko niryo ririmwe ayo mategeko Imana yahaye Mose iha n'Abisirayeli ngo bayitondere. Imigani 14:34 havuga ngo ubugororotsi bushira hejuru ihanga, ariko icyaha gitukisha amoko. Gusubira mu vyagezwe 28 ku murongo wa mbere kugeza 14 hariho ibintu vy'umugisha. Hamwe rero yavuga ngo barahiriwe, iki gihugu kirahiriwe. Ubwo buhigwe n'ubuhe? Icambere, Imana izodushira hejuru gusumba ayandi mahanga. Imana izodushira hejuru gusumba ayandi mahanga, kuko twakoze vya bintu bitatu. Nukuvuga dukunda Imana n'umutima wose, twitondera amabwirizwa yose, kandi dukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Icya kabiri, Imana izoduha umuhezagiro mu bisagara, iduha umuhezagiro mu matongo. Gatatu, Imana izoshira umuhezagiro wayo mu ruvyaro rwacu, umwimbu wo mu ndimiro zacu, uruvyaro rw'ibitungwa vyacu, inka, impene, intama, inkoko n'ibindi. Kane, aho tubika ubutunzi mu mabanki no mu bigega hazoba umugisha, niko vyanditswe mu ijambo ry'Imana. Gatanu, tuzogira umuhezagiro aho tuja hose. Gatandatu, Imana izotuma abansi bacu basindwa, bazozana n'inzira imwe baje kudutera bahunge baciye mu nzira ndwi. Indwi, uhora hazorungika umugisha ube mu gihugu cacu, mu bigega vyacu no mu vyo dukora vyose. Umunani, azoduhagarikira tumubera ihanga ryera twitondera ivyagezwe vyiwe. Icenda, amahanga yose azobibona adutinye. 10, Imana izokugurura ijuru ritanga imvura igihe caryo, izohezagira ibikorwa vyacu vyose, amahanga yose azoza tugurane, ariko twe nawe tuzogurana. 11, uhoraho azodushira mu kibanza c'imbere, ntazodushira mu kibanza c'inyuma, tuzokwama turabo hejuru ibihe vyose. 12, ivyo nuko bizogenda nitwitondera ivyagezwe vy'uhoraho tukabishitsa. Muri ivyo vyose nta kibanza c'ubunebwe kirimo, ntahagira ngo umuntu azosenga ngo azabona vyaje. Nukuvuga ngo abantu bategerezwa gukora bagatunganya ibikorwa vyabo. Umwanya ugira kabiri w'izo nyigisho ku ndongozi
ukaba waremeshejwe na Kizigenza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, aho yabasavye gufata nka nkama izo nyigisho zari zihejejwe gushikirizwa na Musenyeri Nshimiyimana, bongere bame binovora ijambo ry'urufatiro ry'ico gisabisho c'igihugu catunganijwe mu ntumbero yo gushimira Imana ku bihambaye n'ibikomeye idahengeshanya gukorera igihugu cacu c'u Burundi. Sebarundi akaba rero yasavye izo ndongozi gukora ibihwanye n'ishaka ry'Imana, kuko ngo ukora ibiciye kubiri n'ubugombe bwayo biheza bikabimfa gusa. Akaba rero yarakebuye indongozi zimwe zimwe zikoresha ibibanza zifise mu gukora ibikorwa bikandamiza abandi, aca abasaba kuja mu nzira y'Imana. Dutegereza kumenya ico turi. Imana waramaze kuvuga yuko uyishize imbere, muga ibirenge bikagenda biraba hande, niho uba wikwegeye ku rutipfu muri vuga uti Imana Jesse yoshize imbere. Hako ugenda urahayagiza ukagenda uravuga ko wayishize imbere, muga ivyo ukora vyose bikaba bitajanye n'Imana. Ico niyumvira uba ufise indi Imana uriko urasenga. Hariho abantu uzosanga iyo agize ibakwe akaja mu kibanza afata ingingo zikomeye agaca yitika Imana. Hariho umuntu abonye afise amahera menshi acabona ku isi yose ayigaba. Ivyo birabaho, mugabo twebwe mu Burundi tuze turiga. Rero iyo ugiye mu nzira y'Imana ubwa mbere ico witwararika no guheba uburyarya, ukavuga uti jewe ndemera Imana kandi urayemera. Yemera rero cugendera ku mabwirizwa yayo. Mwaka kugendera biririmba gusa Imana twayihaye ikibanza ca mbere, ariko ntubigendere ubukwegeye abandi nabo baba bavyemera. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yisunze ivyanditswe vyeranda, akaba kandi yahamagariye indongozi kwicisha bugufi, gukunda abo zijejwe no kubatunganiriza bakababera abavyeyi, hamwe rero no kwirinda igiturire. Yago burya abantu benshi ntibakunda gusoma ibwirizwa shingiro. Mugende musome iryungane rya mbere ritangura mu ntangamarara. Bivuga ngo abarundi twese tuzirikanye ivyo dutegerezwa imbere y'Imana. Nico gitangura. Ni Imana nyene yari iriko irabivuga iti abarundi, nuvuga abarundi twarishikanye rero tumenye ko ari byo dutegerezwa kugendera. Rero nka twebwe indongozi tumenye tuzirikane ivyo dutegerezwa imbere y'Imana. Twebwe indongozi gukundana, nta muntu w'Imana agira urwango. Nta muntu agenda gufitiye inzira agenda gutwengera kandi agufitiye inzigo, uwo ntaba ari uw'Imana. Kuko iyo wemera Imana uramenya neza yuko emwe none kutayibona amaso mu yandi, muga yoyo iri ngaho impande yawe, iri kwirakubona, shaku nibiri mu mutima wawe irabona ivyifuzo vyawe ugomba ukore. Iyo rero yemera vy'ukuri uguma ubona uti ariko arandereka. Rero twebwe indongozi tugira urukundo. Ico nico ca mbere novuga nti ngendegwako, urukundo rwo gukunda abantu, rwo gukunda abo tujejwe. Je mpora keshi mu ijambo ry'Imana nza ndaraba, nta ndongozi ititwararika abirongoye yigeze igira umugisha. Ntiyagize umugisha. Umuntu arya igiturire, iyumvire uwo warujejwe gukorera ugaca umwaka igiturire. Hariho ikosa dufise rikomeye cyane, kumva kunezerewe uwo warujejwe kurongora ari ababaye, we ntiwumve ko babaye. Ko umwana wawe ababaye muhira, ko wewe ucu amaraso ahagarara. Ni kubera iki umwene gihugu ababaye utumva ko babaye, ukarara utaryamye uti jewe ntegerezwa gukora ibimutunganiriza. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abahamagariwe kurongora abandi kwama bagendera amabwirizwa y'Imana, bakazirikana ico bari n'ico bahamagariwe n'Imana, yisunze ivyanditswe mu gitabo ca Samueli wa mbere ikigabane c'8 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'indwi, hamwe rero no gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 17 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 17. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye
akaba rero yabwiye izo ndongozi ibijanye n'ivyiza bishikira abubashe ishaka ry'Imana n'ivyo zitegerezwa gukora kugira ngo zigumane nayo. Mwarabonye ivyashikiye Salomo, yarongoye abagore benshi gushika aho bamutwara umutima. Twese turazi neza ko ari we yatwaje ubwitonzi, ubwenge butagira uko bungana, sagesse. Mugaraba ko kantu kamusovye. Yazanye abagore benshi gushika hazana abasenga Imana nyinshi. Hanyuma umutima wiwe barawucurika gushika aho bamukwegera mu gicumuro. Imana iravuga iti wewe mugabo kubera ubuntu hari yaragiriye se wiwe Dawudi ati sinosamburwa bwame bwawe ubu mugabo we ni wagenda niho buzosambuka. Umva umwami indongozi rega ntibiraba ngo umukuru w'igihugu mwava mwibaza ngo aho bavuze ngo umukuru w'igihugu gusa. Indongozi yose ntiwirundire ko ayo maronko ngo vyose nibize ngo nuko bifitiye uburenganzira. Ugasanga habonetse akantu irya soko itegeza gutwagwa n'umugenzi wanje. Baratanze amaparcelle mbaza gukuramo parcelle yanje. Ikintu cyose ngomba gutangura kwiha. Ibi rero murumva yuko uri umutware byabindi kurya ibiture biragarutse ntiwirundarundire ko ibintu vyose ngo bibe gwawe. Murumva yuko uri ndongozi ufise na wewe umurongo. Handiko ngerageza kugira mwumva umurongo ntarengwa ku ndongozi kuko ibikwegeye abandi. Hakani bagiye gutera Imana yababwiye ikizira. Mugabo wewe acararaba neza aranyegeza kandi cazira gutwara ibintu. Anyegeje ntibasubiye gutsinda. Murumva umwe yarabakwegeye barapfa ku rugamba gushikaho Yosuwa agira arakubita inkora imbere y'Imana ati binibiki ukaneshwa n'umuntu ntuze. Ahari ahantu hari harabagoye gufata hari hakomeye yarahanesheje aho handa acayivugira ngo hagira ngo nta n'ingabo nyinshi twotwarayo ngo nta ngorane. Hewe baranesheje gushika baza kurondera icyatumye banesha. Baca basanga n'uwitwa Hakani yari ivyo acaranyegeza. Duca twibuka n'umwami wa mbere Sauli ingene vyamugendeye. Nawe nyene Imana yavuze iti biravumwe bijya. Acara batwiza twiza araturekipera aradutwara. Imana icaravuga iti wa muntu nta muntu arimwo. Ndamubwira ntiyumve. Aho hose ndiko ndababwira iki ko twemeye ko Imana twayishize imbere. Tumenye aha atwebwe novuga nti indongozi umukuru w'igihugu n'ubucungiye Imana. Imana niyigaba ngaha mu Burundi. Twese tubanze tuvyumve kandi reka tuza turigisha nyene kugira umuntu azaramenya ikizira. Tugira urukundo umwe wese yumve ko Imana ariyo turerekeye. Tube bandereye Imana. Tumenye ko ariyo iri kwirabibona. Hanyuma natwe turiko turayicungira. Sebarundi yarabibukije ico leta mvyeyi isigura acasaba buri ndongozi yose kwama irangwa n'ubuvyeyi agakorera abo ajejwe kurongora ico umuvyeyi abwirizwa gukorera umwana wiwe. Twariyemeje kuja imbere y'Imana. Imana ko tuyaye kibaza ca mbere turuze turaraba ivyo dutinya. Gutyo igihugu cacu kize kibe igihugu koko c'amata n'ubuki. Kuko Imana ariyo ikigaba koko ntizokwemera yuko kigwa mwisanganya. Tuzotunga dutunganirwe. Nico gituma mubona n'ubu Imana iguma idukorera ibintu bitangaje cyane. Mwo kumviriza aho hanze abarundi ngene bipfuza gutaha. Mugasanga bariko barabazibira. Nuva baramaze hariho umutima mwe ndabaza kubabwira ati kijya gihugu nico gihugu mwasezeraniwe kandi igihugu c'amata n'ubuki. Uravye ingene bariko baragihurumbira. Ndababwije ukuri uno munsi ndazi yuko nk'impunzi ziri mahama bovuga bati turuguru ikambu ushaka natahe kugushaka kwiwe. Mwoza mubona 90% bose biziye n'amaguru. Bo bavuga gusa bati turabarekuye ni mwitahira. Abari Bugande birigwa barandika batuma abantu nimudufashe mwe mwari bwumvaho uwitwa impunzi asaba igihugu yahunze ngo mfasha ntahe. Ni arabasi yarondera umuhuza akarondera oni akarondera hehe.
ibi vyose ni ibimenyetso vyerekana ko abarundi Imana iri kwiradusubiza kuba abarundi tugira umuryango umwe. Nico gituma tuguma duhanura indongozi ko twokwitwara nk'abavyeyi. Haya tuvuze leta mvyeyi, hariho abadategera neza leta mvyeyi ico arico, nukugira ngo indongozi yose ikimenya kwiserukira ya leta mvyeyi, nukuvuga indongozi ikiba umuvyeyi, abene gihugu bakaba abana. None hari umuntu yakigiturire umwana wiwe kugira ngo amufashe? Umuvyeyi yitwararika ko umwana wiwe amererwa neza mu buzima. Indongozi rero nazo aha tuze turahanurana, Imana n'umuvyeyi wa twese, natwe duserukira Imana ngaha amuri Burundi. None rero nidukore ivyo umuvyeyi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarangije izo nyigisho ku ndongozi, yibutsa abarundi ko biyemeje kwama imbere y'Imana, aca abasaba rero kuguma mu mabwirizwa yayo kugira ngo nayo izobagumize ko inyonga zayo, maze ntihagire icago na kimwe co kwigera kibashikira. Imbere y'umutaga wo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 Kigarama, hakaba hari ku munsi ugira gatatu w'ico gisabisho c'igihugu catunganirijwe imutaho mu ntara ya Gitega. Inyigisho kugwaruka zarabandanije, zikaba rero zari zishingiye kukumenya icarico ikibano kirongowe n'Imana. Umukenyezi w'umuvugabutumwa yatanze izo nyigisho yamuka mu gihugu ca Kenya, asanzwe arangurira imirimo yiwe ngaha mu Burundi, akaba yahamagariye ubwo gwaruka gukunda ivyiza by'igihugu cabo maze bakiratire n'abandi. Yabasabye kandi kubaha no gushimira abavyeyi ku vyiza babagirira, kugira indero runtu, kugira ubumwe no kwitangira abandi aho baba, mu mashure, mu mashengero n'ahandi, mu ntumbero yo gushikira ivy'Imana yabateguriye. Ivyo rero ngo bigasaba ubwitonzi no kugurukira abandi atakunyegeza ikiri ku mutima. Mu zindi nyigisho zakurikiye, ugwaruka rukaba rwasabwe guhurumbira ivyiza vy'igihugu mu gukunda akaranga k'igihugu cabo, kugakundisha abandi kugira ngo gahurumbirwe mbere no mu makungu. Inyigisho zahawe indongozi kuri uyo musi nyene, inyigisho zari zatewe iteka n'umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye, zikaba nazo ku mwanya wa mbere zatanzwe n'umuvugabutumwa Florence Ntakarutimana, aho yashimikiye ku biranga indongozi nziza, indongozi ishimwa n'Imana. Yaragarutse rero ku bintu bikuru bikuru biranga indongozi nziza z'igihugu cahaye Imana ikibanza ca mbere. Akaba yaragarutse kandi ku bubasha bw'ijambo, aho yavuze ko indongozi nziza ikoresha imvugo idakomeretsa, ikakira ikongera igafata nkama ijambo ibwiwe kugira ngo ishobore gukuramwo ubutumwa, kuko ngo hashobora kuba harimwo ubumukebura. Tugomba guha umwanya abantu turongoye, tukabumviriza, kandi tugomba gukora analyse, kuko umuntu arashobora kuvuga iki atumbereye ikindi, arashobora kuvuga bikeya kumbure afise n'ibindi vyinshi. Sinzana numvise umugani uvuga ngo nta muswi wuzura inkono musi haba hariyo nyina. Nukuvuga ko umuntu ashobora kuba afise ibintu ariko arakubwira, hanyuma yabona ko umuhaye agaciro, uhaye agaciro umubabaro wiwe, uhaye agaciro ivyamugoye, akaca kugurukira, akakubwira n'ibindi, akaca kubwira n'amabanga, akaca kubwira terega burya hari ibintu bigomba konona akazi. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibintu bigomba bitwononere mu gihugu, hariho ibintu bigomba bitwononere mu ishengero, hariho ibintu bigira bitwononere mu muryango. Akaca kubarira kuko wamuhaye agaciro kandi wamwubashe, peu importe ukwari, peu importe ivyo afise, peu importe amashuri yize, kuko ashobora kuba afise des talents yavukanye n'ijuru, atakuye no mu mashuri washaka, kandi agaterera ikintu gifise umumaro mu bikorwa vyacu. Tugomba guha agaciro ivyo abantu batubwira, hama tugakora analyse kugira ngo naho nyene ntidujane nyabahururu.
kuko hari n'abandi bavuga ibintu atari uko ari byo. hariho abantu bakuze inkuru, tugomba kumenya ibi bintu mbega n'ukuri ni izihe strategie dufise tumeta en place kugira ngo twanarize amakuru twumva mu gihugu cyacu, mu bikorwa byacu, mashengero yacu, mu miryango yacu, ko ari iby'ukuri, kugira tugire icyo dukoze. Ikindi batubwira ko tugomba, umuntu ariko arakuganirira ugomba no kwishyira mu kibanza ciwe. None jewe yabarije ibi bintu byashikiye, uyu muntu aje kunyitura, uyu muntu ko Imana yanshize imbere we ngo ndamufashe, iyaba arije byashikiye ibi, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Iyo bibi bintu arije byashikiye, nari kugira gute? Nari kwifata gute? Icyo kizotuma tubandanya gukorera neza, guha ikibanza kinini abo turiko turafasha, ab'igihugu cyatujeje, ab'Imana yatujeje, kuko turumva ko tubabaye mu gishingo cyabo. Umuvugabutumwa Florence Ntakarutimana akaba kandi yavuze ko indongozi nziza zibwirizwa kwama zihumuriza abo zirongoye mu gihe hoba hari ibibaca ivutu, zikabibutsa ko mu ijuru hari Imana kandi ko ibitayeho muri vyose na hose. Indongozi nziza kandi ngo zikaba zirangwa no gushigikirana, ufise intege nke agashigikirwa gushikaho aronka inguvu zo gukora neza kurusha, ngo narirya basokuru bayamaze ngo izo zibika zose zaramagi. Akaba yavuze kandi ko kwiyumvira kuri kahise ngo ico naco ari ikintu kiranga indongozi nziza, kuko ngo bituma zirimbura zikamenya iyo zavuye, aho zigeze n'iyo zerekeza. Ivyo ngo biratuma kandi aho bitagenze neza kwirimbura zikikosora, aho vyagenze neza naho zikarondera ingene zorushiriza. Kahise, mbega umurongozi atiyumvira ku vyahise, atikorera evaluation, atikorera isuzuma ngo yigire ku vyarenganye, mwumva vyo bitoba bimugoye. Tugomba kuba dutunze ama notebook munsi zacu, tukaza turandika ama to do list. Kora, umaze gukora liste y'ivyo ukora, ivyo ukoze check check check, shize ko vi nyuma fata igihe. Passorma y'amanama tunganijwe na ministere runaka canke na departement runaka kugira ngo bisuzume, ariko gira auto evaluation. Haleluya, auto evaluation. Suzuma ibi bintu, mbega nabikoze gute, mbega hariho vyiza mbona nkwiye kurushiza gukora, ubye hariho ibike gicumbagira nkeneye kwa meliora, canke hariho nivyo nkwiye gukuramwo kuko bitagize umumaro, kandi ninakomeza ndiko natumika wa Imana kinyiga kitavansa. Urongozi n'umuntu agira des stratégies zo kuzana impinduka, kandi izo strategie zigomba kuba zitandukanye na zimwe tumenyereye. Haleluya, zimwe tumenyereye tugahindura gatoya, kuko turi muri dans un monde qui évolue. Basokuru bacu babaye hata computer zihari. Je ngunda kwivugira nti ni BBC, pana BBC radio, born before computer. Je navutse ama ordinateur atariho, natanga gukora kuri ordinateur ndi muri kaminuza. Jewe ugasanga ndiko nandika nkubita urudome gutya rumwe rumwe, ariko ubu tugeze ahantu umuntu ahubwo ageze kwandika atabona taraba, kubera ikintu monde évolue. Ibintu vyinshi byarahindutse, dufise ama telefone, dufise ama Android, dufise ama tablet, dufise WhatsApp, dufise Twitter, dufise Facebook, dufise hari ibintu byinshi cyane. None ivyo biriko biradufasha kugira ngo tuzane changement, tubikoresha comme des opportunités ziri imbere yacu, ntitubifyinateko. Turi muri ibintu bihindagurika, nimba tugiye kugwanya ubukene, ntitube créatif, ntitugire des innovations. Tubavuga tuti hari ahantu nta mazi ahari, muga turashobora kwimba des forages, abantu bakavomera, bakarima umuceri, bakarima imboga, bakarima ibiharage, abantu bose bazorya, umunwa wose uronka ivyo kurya, umufuko wose uronka iki? Amafaranga.
kuko tuzobirima hama tubishore duhejeje gufungura umusesekara dushore imbuto tubike. Tugomba kugira des stratégies tukiyumvira nk'indongozi Imana yaduhaye ngo turongore abandi dufashe barya abantu to turakorana nabo kuronka des innovations turondere. Nimba ubona obstacle, leader a identifié les obstacles au développement, à son développement et au développement yabo ajejwe, yabishengero, yabiki. Nimba uti iki kintu, iyi projet nkayandika mu Kirundi ntahija. Iyi projet nkayandika mu Gifaransa, peut-être ababayeur igifaransa ntacyo bakunda canke bazi, peut-être ija mu Congereza, natwe Icongereza ko ntacyo tuzi, turaciga rero, tuja mu ishuri ukaciga. Nimba urihira abantu, nimba bigenda gute? Dawidi yaritanze aravuga ati ndagiye. Nk'umurongozi ugomba gusakrifia umwanya wawe. Ntugomba kuba umuntu yicara mu biro azara ati ndahagwaruke uraba amasaha yo gutaharageze baga. Amasaha yo gutaharageze baga. Oya. Umwanya ugira kabiri w'inyigisho ku ndongozi nawo ukaba waremeshejwe na Musenyeri Deogracias Nshimiyimana aho yigishije kubijanye no kubaka igihugu gifise umukama nk'Imana yaco. Akaba rero yavuze ko indongozi zifise uruhara ntangere mu kubaka igihugu cashize Imana imbere. Yatanze akarorero kukungene abanyisirayeli bakunze Imana n'umutima wabo wose, aca ahamagarira indongozi z'u Burundi kugendera iyerekwa baronse ryo gushira Imana imbere, bagaheza bakazoriraga abana babo, abuzukuru n'abuzukuruza, gutyo ngo Uburundi buzoshobore kuba igihugu gikomeye. Turafatira ku karoro k'Abisirayeli, hariho ibintu bashimikira ko cyane mu kubaka igihugu cabo, ni gutunganya igihugu kigendera ku mbona kazoza canke kuyiyerekwa. Iri yerekwa Aburahamu yararyakiriye arishikiriza abana biwe. Abana biwe barishikiriza abana babo n'uruvyaro rwabo, nukuvuga ngo intumbero y'Imana ko ubwa mbere bakunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi zabo, kandi ko bitondera ivyagezwe vy'Imana, hanyuma bagakundana hagati muri bo. Iryo yerekwa ry'igihugu yarishikirije uruvyaro rwiwe, arishikiriza n'abandi bantu bose. Twebwe rero natwe nk'abarundi mu kubaka igihugu cacu, tumaze guhitamwo ko dushize imbere Imana, birakenegwa ko tuba dufise iyerekwa igihugu twifuza kubona kimeze gute, igihugu twifuza gusigarana abana bacu kimeze gute, maze iryo yerekwa tukarivuga, tukariririmba, tukaribwira abana bacu, tukarigendera, hanyuma tukaribasigira, maze igihugu kikazorigenderako, kandi bibi bintu vyiza cyane, nivyo bituma igihugu gikomera. Kugira kandi ngo igihugu cubakwe neza, ngo hakaba kandi hasabwa ukwishimira akaranga kacu. Akaba rero yaciye ahamagarira indongozi gukundisha abo barongoye akaranga k'igihugu cacu c'u Burundi. Ati igihugu kibwirizwa kubamwo abantu b'intungane, bafise ingeso nziza, bafise ubwenge n'ubukerebutsi. Musenyeri Deogracias Nshimiyimana akaba rero yavuze ko indongozi ibwirizwa gukora ibintu bitunganye, kuko ngo ubutegetsi bukomezwa no kugororoka. Aca rero abahamagarira kugira urukundo kubo bajejwe kurongora. Akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Urundi n'abarundi, naho ubutaha.